waruzi yuko ushobora kudandaza ikidandazwa uri mu Burundi kiri mu Bushinwa ukayidandaza ku munyamerika ico kidandazwa kitigeze kiguca mu ntoke. Iyo ni business tugira turabire hamwe uno munsi imaze igihe kirekire cyane, si kirekire rwose, ni nko kuva muri za 2019 gusa abarundi benshi bataramenya. Niyo tugira turabire hamwe, iyo nayo si yindi ni yitwa dropshipping. Dropshipping ni iki guys? Ku bantu mutakizi nibyo tugira turabire hamwe in this video. My name is John. Of course ni kuri We Talk Business. Nimba uri mushasha, make sure you do subscribe. Byo duhimbara cyane. Again, ukiyonda urakengeri kugira tuzobandanye turaba ntudusubire guhomba video nyinyi, kuko ngaha ni kuri kaminuza kwigisha imigambi cyane ibintu ushobora kwikorera wenyene dans le confort de ta maison. Twagiye. Business y'uno munsi tugira turabere hamwe ni yitwa dropshipping. Dropshipping ni iki guys? Dropshipping ni le fait yuko ushobora kuja kuri internet ukaja ku masite ari bien plus spécifique. Aho turavuga nka AliExpress, turavuga nka Alibaba. Ushobora rero kuja kuri AliExpress cyangwa kuri Alibaba ukarondera ico bita aba fournisseurs de produits. Aba fournisseurs de produits n'abantu usanga badandariza ibyo bidandazwa byabo bibereye mu Bushinwa, bakaca babyeexpedia ku isi ahantu henshi mu mihingo yose itandukanye. Rero dropshipping aho ibera business nziza ni yuko wewe nta mutahe n'umwe gusaba, kandi ushobora no kuyikora ukaronka abakiriya atamutahe n'umwe cyangwa atamahera wadepanshije muri publicité. Video iheruka twarabiye hamwe what's TikTok, ingene ushobora gukoresha TikTok kugira ugenere ama revenu. Ushobora rero kwasosiyera rero dropshipping avec du contenu TikTok. Ibyo byose birashoboka, nibyo tugira turabere hamwe. So rero tugarutse ano muto, ushobora kurondera umufournisseur ari mu Bushinwa kuri AliExpress, biroroshe ukamuhamagara ukamubwira uti hey, nabonye produit yawe ni nziza, rero nashaka ndayasosiye muri dropshipping yo kuri site yanjye cyangwa yo kuri boutique yanjye. Akwemereye most of the time cyangwa kenshi gashoboka baremera, ntibashobora kwanka kuko nabo baba bakeneye abakiriya. Ugaca ufata lien rero y'iyo produit kuri AliExpress ugaca uyakora muri boutique yawe muri Shopify. Comme ça wa mukiriya niyaza kuri boutique yawe azogurira kuri boutique yawe, muga commande izoca yipasa directement he kuri ya boutique iri kuri AliExpress cyangwa kuri wa muntu ari mu Bushinwa. Mu yandi majambo, wewe nta stock ufise, uri kudandaza ikidandazwa udafise. Dufate ni kirato umuntu wakibonye kuri AliExpress cyangwa kuri Alibaba, wagishizemo muri site yawe, iyo link wayishizemo, ukuvuga umukiriya niyaza ku place commande izoca yiplasa directement kuri wa wundi wa mufournisseur ari mu Bushinwa, hama then of course wowe nawe ugakuramo commission yawe. Mu yandi majambo rero iyo niyo bita dropshipping. Tugira turabire hamwe rero étape par étape ingene woshobora kuyidevelopa ikakubera business iri rentable, comme ça nawe ukaja mu kibuga cy'abandi bayimazemo igihe kinini cyane. Aho ndavuga nk'Iburayi cyangwa muri Amerika, abajene benshi cyangwa abantu bakoresha internet byarababereye beneficial. So rero étape ya mbere ni yo gutora un produit winner, niko bayita. Un produit winner imeze gute? Ni un produit ibifise effet wow. Effet wow imeze gute? Ni ya produit ubona ugacuta first impression ya mbere ikaba iki, wow, ni produit irasara imeze neza. Aho ni turavuga nk'izihe, hariho nk'ama produit usanga agira massage abagore, usanga bafise inda nini, ugasanga ni ceinture yambara, then ikamufasha kugwira amagraisse. Iyo ni produit ifise effet wow iri technologique. Ukuvuga iyo onye uyitoye ibifise ibiri à fort potentiel yuko zoronka abakiriya byoroshe. Iyo ni caractéristique ya mbere ya produit wotora. Ni ihe caractéristique ya kabiri ya produit nayo wotora? Ni produit iri léger, ugasanga itaremereye cyane, ugasanga naga produit kari facilement malléable, ndavuga nk'ama tente gonflable cyane ama tente gonflable. Comme tuzi yuko muri business yare yose produit zirafise novuga igihe cyazo. Ama tente gonflable rero akunda kuba sold out cyane mu gihe cya summer cyangwa cya été, ndavuga Iburayi abazungu nibo bakunze kubyita gutyo.
ni mu gihe cy'uruzuba cyangwa atambe ihari i Burayi. Abantu benshi rero barajya mu vacances bakajya mu camping. Rero iyo na tente gonflable ni ukuvuga ni tente usanga ushobora kuzinga, then mu gihe wagiye muri camping wagiye nka ruguru mu mitumba kuruhuka ugatumba ugafata ya tente ukayipompa, then ikakuberamwo tente nininya juste wayizanye n'akantu gatonya. Niyo n'iyindi produit ifise effet wow. Ndafise liste de produits ijana ushobora gukoresha uno mwaka muri 2025 muri dropshipping yawe. Make sure ugire commentaire unyibutse ndayibahe, yaba muri groupe ndayibahe. Ni liste y'amaproduit ijana ari à fort potentiel yo kugurisha muri 2025. Gira commentaire muri ngaha munsi ugira uti les 100 produits les 100 produits dropshipping. Ndabibona then nzoca nibuka kuyibasangiza guys muri group. So rero yonye ni caractéristique ya kabiri, effet wow, produit facilement malléable. Ibyo byose urashobora kuzisanga kuri TikTok, bambe kuri AliExpress cyangwa Alibaba. Yindi caractéristique ya kabiri ya gatatu ni kurondera produit itazimbye cyane. No kuvuga nyimba produit wayibonye igurwa $9 cyangwa €9 kuri AliExpress, wowe urashobora kuca muri boutique yawe, urashobora kuca uyishira nko kuri $15 cyangwa $25. Urumva yuko marge ibaye presque 50% ou bien 100%, I don't know. Gusa rero urumve yuko that's the how it is. Niyo produit ushobora gutora hama ikamufasha kuronka abakiriya byoroshye. No kuvuga izo nizo caracteristiques za produit winner. Yindi rero caractéristique cyangwa ingene byo gufasha gutora ces produits winner, ushobora kuja kuri TikTok ukandika muri barre de recherche ukagira uti TikTok made me buy it. Kenshi rero TikTok ikigo muri mu ma resultat ikigo proposa amaproduit ariko aratrendinga cyane muri Etats-Unis, kuko ibintu byose biza bizanana muri Etats-Unis, yaba amaproduit ari ganyo kenshi yamaza azanana muri Etats-Unis cyangwa muri mapayi anglophone. Rero icyo bisaba rero kugumukurikirana cyane amapayi ari anglophone cyangwa abantu bavuga icyongereza cyane cyane muri Amerika, kuko niho hari abakiriya bari fort potentiel kandi badatinya kugura. Nicyo gituma even as a short story guys, mu business yanjye cyangwa what I do online, aba client naronse bangurira cyane, ce sont des clients bari muri Etats-Unis, nibo basanga badatinya kurekura, badatinya le prix, ariko ugiye kuraba nk'i Burayi ni abandi usanga banza kunegocier what. So that was a short story guys. So rero nikwereka yuko il faut se focaliser sur les pays, les États-Unis d'Amérique. Ukandika muri barre de recherche ya TikTok uti TikTok made me buy it. Iyo ni option ya mbere. Option ya kabiri ushobora kuvuga uti okay, reka jewe ndafise umwanya, reka ngende kuri AliExpress ndabe tous les produits byo gutwara umwanya munini cyane. Uno munsi urafise même des SaaS cyangwa des software cyangwa des applications zifasha guscrollinga les produits qui trendinga. No kuvuga rero wewe uje uvuga uti reka nabyikorere organiquement, nabyikorere jewe zenyene, ni umwanya wowe uri kuratakaza cyane. So you need to utegereza kujyana n'igihe. So ayo ma application rero na application intelligence artificielle afasha guscrollinga the whole internet, zikaraba ziti okay, ni zihe produit ziko zirabaganya muri kino gihe. Iyo rero ni how to find a winning product. Etape ya kabiri rero ni kuca ukaya brand yawe, the brand name ya kuvuga ya shop yawe. Imbere yuko dushika gukaya kuri brand name ya shop yawe, ndazi ikibazo benshi mufisi, ni gute no create shop yanjye, ni gute no create boutique yanjye, mbe basha bigenda gute, siniko ndatahura ingene bigenda. Again guys, imbere yuko ndabishika ko make sure you like this video, utaragisangiza abagenzi bawe, kibasangize peut-être nabo kirashobora kubafasha. Again ntibibagire kugira subscribe, biraduhimbara. So rero ni gute wo kubaka boutique yawe? Biroroshe. Uja kuri site, fatikaramu n'ikaye wandike. Uja kuri site yitwa Shopify. Shopify ndakeka benshi ngahanye bayizi, ariko abatayizi niyo site ushobora gukorera ko boutique yawe ukayikora. Bisaba kuba uzi ngo programmation cyangwa iki niki, no, ni iri optimized, iri friendly optimized yuko umuntu wese ashobora kuyikoresha. Hariho even n'ama template y'amasite ushobora gukoresha kuri Shopify nyene kugira ngo urinde urata umwanya munini. So rero kuri Shopify uragenda ukubaka site yawe,
ugakoresha intelligence artificielle y'ama description cyangwa amafoto ushaka gushirako kuri produit yawe. Uno munsi ushobora no gukora ifoto ya produit yawe ukoresheje intelligence artificielle uterinze uranayifotora. Ibyo byose turi mu gihe ibyo byose bishoboka. So wumva yuko turi muri periode aho bigusaba kuba ufise connaissance cyangwa kuba ufise ubumenyi buri bugufasirita gukora cyane cyangwa ku murindi munini, kuko udakoze gutyo abandi baba bariko baragenda kuri vitesse nininya cyane mu gihe uriko urakora ibintu organic. Abandi guys, remember, iyo turiko turavuga dropshipping yinye i Burayi muri Amerika bayimenye muri za 2019, ariko no munsi mu Burundi benshi bagiye kurimenya muri za 2025. So hari n'abagiye kuyimenyera ngaha kuri We Talk Business. So wumva rero yuko iwacu turacari inyuma cyane, turi inyuma rwose. Nicyo gituma utegereza kwiyadapta y'ama methode mashasha ariko aravuka, cyane cyane ukifamiliariza gukoresha intelligence artificielle. So rero mu kubaka brand yawe biroroshe, genda kuri ChatGPT, iragufasha gutora izina, iragufasha kugira description, so on so forth. Again, hama ugaca ukora icyitwa stock. Ni ukuvuga aho twavuye muri dropshipping. Dropshipping iherana no gupasa amacommande directement kuri konti ya AliExpress cyangwa ya Alibaba, wowe produit itigeze guca mu ntoki. Ivyonye biroroshe, umuntu wese yobikora, nta mutahe bigusaba. Ikintu cyonyine turazokwigaruka ko ni uvuga marketing y'amaproduit yawe, nabyo c'est un autre sujet. Gusa rero urumva yuko dropshipping naho igarukira iyo ubuze uti rero ninjiye muri brand, aho ugiye mu cyo bita e-commerce. E-commerce naho bigenda gute? Urafata ukubaka izina, kubaka description ya konti yawe cyangwa ya boutique yawe. Deuxième étape, ugaca ugirane, ugaca ukaya icyo bita stock. Bica bigusaba rero kurangura les produits, ukazikura mu Bushinwa, ukazikura ahantu hose hatandukanye ku isi, ukazishikana ngaha mu Burundi, ukariha storage cyangwa ukariha novuga depot aho uzodeshira. So wumve rero yuko mu gihe winjiye muri e-commerce winjiye muri business dans le vrai sens du terme, kuko biragusaba umutahe, biragusaba organisation, biragusaba abakozi, biragusaba kugira inventaire, biragusaba. So ariko iyo ni etape ya kabiri mu gihe maze kwinjira muri novuga e-commerce. Etape rero ya gatatu niyo kugirane of course twabivuze, twabiciye ko niyo kubaka site yawe kuri Shopify. Iyo nayo biroroshe, ugenda kuri Shopify, ushobora no kugurura konti Shopify yawe ya mbere kuri $1 gusa, hama mu mezi 3 mbere ya mbere ukayikora kuri $1. Then mu kindi gihe rero urumva ko babonye yuko peut-être bamaze kugira kugenera du. So rero mu gihe bamaze kubona yuko bamaze kugenera des revenus, peut-être bashobora kuzuriha par mois $15 Shopify. Aho naho urumva yuko business yawe iba yamaze novuga kuba rentable. Hama point ya kabiri naho ugaca utangura kugirane kurondera theme iri novuga which makes sense. No kuvuga yuko ugastructura neza d'une manière iri optimisée, iri friendly, optimized iyo brand yawe cyangwa iyo marque yawe. Again, wumve yuko toute la description en ce qui concerne description, produit, cyangwa the price, tags, everything byose bizoba bikozwe na intelligence artificielle. We ahanini nta kazi kanini uzoba usigaranye. Again, reka rero turabire hamwe etape ya kane ariyo automatiza les commandes. Urashobora kwinstalla application bita AutoDS. Iyo nayo application AutoDS ikigufasha iragufasha mu automatiza ama commande. Nituza kubijamo beaucoup plus en détail, tuzobigaruka ko maybe in the next video. Gusa wumve yuko ino application ni application kugufasha mu gihe umaze kulansa iyo site yawe, then AutoDS ikagufasha muri automatisation y'ama commande yawe. Ama rero turiko turabira hamwe nico bita dropshipping organique. Dropshipping organique wumve yuko rero utangura gukrea aussi du contenu organique yaba kuri TikTok, kuri Instagram, Reels canke YouTube Shorts. Contenu ziri organique rero zimeze gute? Ni contenu zifatiweho, ni kuvuga ni contenu wowe nyene wikoreye, ni contenu ziri réel wowe nyene wikoreye, utarenze kuriha
amapublicité utarenze kuriha aba influenceur, ni ukuvuga wewe wakoze video yawe wayishyize kuri TikTok irabaye viral, abantu barayibonye, abantu baraje kugura kuri site yawe cyangwa kuri boutique yawe. Icyo nico bita kugira du contenu organique, ni ukuvuga wagize génération de sales cyangwa de ventes d'une manière iri très très organique, ata bintu byinshi birenze kugora cyangwa ata mutahe urinze gushira muri publicité. So rero wumve yuko rero utangura guposta as always 2 à 3 vidéos par jour kuri konti yawe iri relié na boutique yawe, hama ukaya du contenu ziri organique, hama à forte raison bizoshika uronke des sales. Again, ntukora ama video maremare, urashobora kuviza des vidéos entre 5 et 15 secondes, atari video zirezire cyane, kuko ni za video naho nyene uteza kuzikora d'une manière iteza guma ziri très très captivant. Again, on va présenter produit yawe, on est déjà beaucoup plus en détail, c'est beaucoup plus dans la création du contenu. D'ailleurs, guys, remember, nibutsa muri commentaire les 100 produits gagnants 2025 ndashobora kuziguha, and then guhera uno munsi guys ugaca utangura gukora dropshipping, ugaca utangura kugurisha ikintu ku muntu ari Amsterdam, ku muntu ari muri Amerika, wewe uri mu Kanyosha, wewe uri mu Nyakabiga, kandi iyo produit itigeze iguca mu ntoke. That is dropshipping, guys. Again, thank you so much. Don't forget to subscribe to this video. Again, like, share with your friends, your family. Nabo nyene bogira ikintu bahigiye. This was We Talk Business as always. Again, I love you so much. Let us see you in the next video. Ciao.